barundi kazi aho muri mu mpande zine z'isi nongeye gusubira kubaramutsa kandi amahoro atangwa n'umuremyi n'ijuru n'isi. Muri kano kanya n'igenekerezo rya 29 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Hanyuma ku mazina nk'uko bisanzwe twabigira Imana Nikora, nsanzwe naraye ku mwami mukuru no kumuhereje mukuru, hanyuma nsanzwe ndi n'umuhanuzi kandi uno munsi ngomba ndababwire amatangazo abiri atandukanye. Tangazo rimwe rirerekeye inama nshingamateka iheruka gutorwa ya CNDD-FDD, hanyuma irindi tangazo ryerekeye ubu bwami nama ndiko ndavuga bugiye kutangura. Nza kubahereza urutonde rwose rw'ibigiye kuzokorwa kugeza ubwo bwami ingene buzoba buriho n'ingene buzokurikirana n'ibikorwa bizokorwa. Muvyumvirize mu bitega amatwi kuko ni ivy'ingenzi cyane gose, kandi ndabasabe izi audio muze muzibika, hanyuma kuko naho no kwanditsa igitabo kubera abarundi ntibakunze gusoma. Imana yarambariye nzokora ama audio kubera yoyo yoroshe kumviriza gusumba yuko abantu bosoma, kuko kumviriza n'intuze n'impumyi irumviriza kandi gatahura, mugabo gusoma so wari wese abishoboye kandi bitwara umwanya muremure cyane gose. Urumva aya ma audio ndayakora kubera Imana yambariye nzokora ama audio kunyene, hanyuma abantu bazohore bumviriza. Izi audio zokora mu gihe nzoba nkiriho n'igihe nzoba ntakiriho, naho no kwanditsa igitabo. Ivyo bintu muvyumvize audio muze muzibika ko niza agaciro kandi n'ingenzi imbere yanyu. Ko nk'iyi audio ngomba mvuge rimwe ibintu bikomakomeye cyane gose kandi bihambaye vy'ubwenge bumwe butarigira bubaho no kubaho, hanyuma izo bifise akamaro. Ijambo ry'urufatiro muri Bibiliya riri mu ntuze mu vyahishuriwe Yohana igice ca 20 cya kigabane ca 20. Hanyuma ijambo ry'umutwe riravuga ngo ukubohwa kwa Satani kw'imyaka 1000. Hanyuma amajambo nza gukoresha ubu bwami nama ndiko ndabubabwira buri munsi mukibaza ngo si burya bwami ndaba muzi bwariho kera bwari iki niki. Oya n'ubwami nyene bw'Imana muze kuburaba aho kw'icyo kigabane ca 20 mu bisome ku murongo wa 4. Abantu bahora bibacanga bikabacanga cyane gose, bakumva umenga nabapfuye bazoba barazutse bazoba baragize iki niki. Oya, n'abantu bazoba bakiri ngaha muri ino si. Bibiliya bisigura neza, birasiguye neza abantu nuko badasoma Bibiliya. Urumva kuri uwo murongo ugira 4 havuga ubwo bwami ingene buzoba bumeze n'abazoba batwara ubwo bwami ingene bazoba bameze. Ku murongo ugira 5 barasigura neza bakavuga yuko ico gihe abapfuye iyo myaka 1000 yose ntibazoba barazuka, kubera ubu n'ubwami bw'amahoro butegura Kristo kuzoza kwicara rero ubuziraherezo. Muraza kubisoma neza, mubisome neza, musome umurongo wa 4 n'umurongo wa 5 n'umurongo wa 6. Ivyo bintu muraza kubona ingene bipanze neza. Mwumva ubu bwami n'ubwami bw'amahoro nyene bugiye kuzobaho, kandi ubwo bwami buzokwira isi yose. Reka sinde batwara umwanya. Amajambo nzakoresha jewe ari ku murongo ku kigabane ca 4 ku murongo wa 4 wonyene gusa, umurongo umwe utageretse. Y'amajambo ari haravuga ubwo bwami ingene buzoba bumeze neza cyane gose 100%. Ingene ndababwire rero ivy'Imana yantumye, ivyo yampishuriye. Urumva ingene ibintu bipanze, mumenye n'ivyo mugiye kuzokurikira, mumenye n'ivyo ari byo. Ubwa mbere iryo tangazo rya CNDD-FDD ibintu byinshi cyane gose. Oya, Imana yambwiye ndababwire barakoze amatora, kandi ayo matora yabaye ay'ubusuma, kandi bayakoze babujijwe ntibayakore. Mu nyuma rero jiwe itangazo ngomba mbwire CNDD-FDD babimenye neza. Iyo nama nshingamateka nibabe baramenya yuko ntizokora.
iyo nama nshinga amateka guhera muri kano kanya ndayifuse. Munyumvirize neza, iyari ihari manda yayo nibakore barangiza, mugabe yitanguye jewe ndayifuse. Muhava muvuga muti nikora none yifuse nkande. Umviza ndababwire, abantu mutubaha ivy'Imana cyangwa mutazi ivy'Imana muze mutinya. Aha mu buryo bw'impwemu ndayifuse ndarangije. Musigaye rero kuzobibona mu buryo bw'umubiri naho. Kuko mu buryo bw'impwemu birabanza, mu buryo bw'umubiri naho biza mu nyuma. Icyo mucyumvirize neza. Iyo nama nshinga amateka babimenye neza ntizokora. Nubwo izokora navuze ko barahadikiriza ndabizi. Bakoze amategeko bazoshinga yose nta kimazi na kimwe azokora, muzobibona yuko atakira kimwe kiko kiravamwo. Ku bijyanye na CNDD-FDD no munsi ntibintwara umwanya, nukuri biherera ngaho nta bindi birenga ngaho. Babe baramenya ko iyo nama nshinga amateka ntizokora, ntibizokunda. Inama yatowe ari y'ubusuma, urumva nivyo boza gukora bo barabasuma bose nyene, nta kimazi bomarira abarundi, nta nico bokora. Reka je nivugira itangazo ry'ubwo bwami bugiye kuzoza, mumenye muti mbega hagiye kuzokorwa iki, kandi mutega amatwi mubikurikirane iyo audio muze muyumvirize 1 2 3 4 5 umwana agomba mushikane n'incuro 10. Irimwe ibintu vy'akamaro vy'agaciro, mutega amatwi. Neza na neza ubwa mbere abarundi mwese aho muri mu mpande zine z'isi, aho bari hose, abari mu gihugu, abahunze, abahugiye mu bihugu vya kure, aho bari hose, ubwa mbere mutegure amashuri yigisha ubwoko bw'imyuga yose. Ubwa mbere habeho amashuri yo kwigisha uburimyi n'ubworozi vya kijambere. Iyo ni ishuri ya mbere. Hanyuma habeho ishuri yigisha ibijyanye n'intuze kubaka amazu, aba engineer. Apana ya mazu musanzwe mumenyereye, oya, amazu maremare. Kuko mu Burundi inzu izoba ifise inzu nkeyi zizoba ari inzu 10. Urumva tuzohera ku nzu 10 kuduga hejuru urumva kurenza inzu 10. Urumva habeho amashuri yigisha kubaka izo nzu no kuzicapura, kuko izo nzu zizoba ari nyinshi cyane gose. Hanyuma habeho amashuri yabigisha gupima ivy'amabarabara, ivyo bita ntuze photography, amabarabara, gupima intuze y'imyonga, kuko intuze y'amabarabara hafi yo mu gihugu, apana yo mu gihugu, igihugu cyose kizokubakwa amabarabara, duhereye ku mugwa mukuru tukaja ku ntara, ku makomine, ku mazone, ku makartier. Amabarabara no mu makartier azoba ariyo y'ikaburimbi. Urumva ho mube murarondera abakozi, abantu biga cyane gose ivyo gupima amabarabara, kubera abakozi bazoba bakenewe ari beshi. Okay. Hanyuma urumva gupima amabarabara no gupima intuze no gupima imyonga, bubaka amabaraje y'imyonga kugira ngo imyonga bakore bashobora kurima ku buryo bwa kijambere, aho ni mu bijanye n'uburimyi. Hanyuma habeho amashuri biga ivyo gukora ibijanye n'umuyaga nkuba, naho ahazoba hariho ubuzi bwinshi. Urumva bisaba yuko haba hari abantu bavyigiye. Habeho amashuri yigisha gukora imiduga, abo twokwita aba mekanisye, kuko muntuze muri rusangi si bimwe perezida yavuga yuko umurundi yotunga urukwavu canke ngo yotunga ngo intuze ngo umuriyoni akabarangije, oya.
tuzoja muri systeme yaho umurundi uwo ari we wese azotunga imodoka. Umurundi uwo ari we wese yaba mukuru yaba mutoyi bose bagatunga imodoka. Apana mapikipiki, imodoka. Apana makinga, imodoka. Ivyo sikera mu vyitegurire. Urumva rero habe haba amashuri yigisha abamekanisiye bakora izo modoka nk'iyapfuye bagashobora kuyikora atakibazo cyahabaye. Habeho amashuri yigisha kunyonga imiduga. Habeho amashuri yigisha kunyonga, urumva imiduga y'ubwoko bwose, minini ivyo two kwita vya rukururana no kuzikora. Habeho amashuri yigisha gukoresha amamashini, ivyo twita amatragiteri, kuzinyonga no kuzikora. Hanyuma habeho nico bita ntuzeye tekinoloji. Habeho kwiga kumenya gukoresha ama ordinateri, kubera imodoka nyinshi ubu nyinshi zikoresha ama ordinateri. Ama mashini arima yose ubu menshi nayo kubuhinga bwa none menshi abariko arakoresha ama ordinateri. Ivyo byose habeho amashuri avyigisha hakiri kare, mube muravyitegurira. Ivyo niko ndabibwira abarundi bari mu gihugu n'abahunze bari mu bihugu vya Afrika n'abahungiye mu bihugu vya kure, arivyo two kwita za Burayi, ariyo Europe, Canada, Australia, ikaba bari muri China, bari muri za Emirate, abari muri ntuzeye hariya kwa Putin. Bose urumva abo bose ahantu bari bose bitegure bari baramenya bati ibi bintu tugende kuvyiga. Hanyuma munuze mu Burundi urumva ayo n'amashuri gusa. Umva aho rero ubuzi bujyanye n'ivyo bintu ndiko ndadondagura vyose aho sindabivuga kuko bizojana n'ubuzi. Hazobaho ubuzi bwishi ku rugero rw'uko abarundi ndashobora kuronka abarundi twokoresha bonyene gusa, tutegezwa gukoresha n'abavuye mu bindi bihugu byose bidukikije byose bazoza, n'abavuye mu mahanga bose bazoza gukorera mu gihugu cy'i Burundi. Hanyuma igihugu cy'i Burundi kizoba gifise amategeko. Hanyuma igihugu cy'i Burundi bazoba bubaha Imana. Igihugu cy'i Burundi nta moko azoba hari. Ibi abantu barenganya abandi ngo n'abahutu canke n'abatutsi, ivyo ntibizigera bibaho no kubaho. Canke ngo n'umutwa, ivyo ntibizigera bibaho no kubaho. Hazobaho amategeko akingira umukoresha. Hazobaho amategeko akingira umukozi, kugira ngo umukoresha, umva mvuze umukoresha n'abantu bafise ubuzi, dufata bafise amakampani canke amahinguriro, kugira ngo ntibarenganye abakozi, n'abakozi kandi kugira ngo ntibarenganye abakoresha. Ayo azoba ari amategeko ya leta, pana amategeko y'umuntu. Umuntu ntazopanga akazi uko yigombeye, oya. Hazobaho amategeko y'igihugu hamwe abantu bose bagira kuri ritime imwe. Hanyuma hazobaho kungana kw'abantu. Hazobaho kungana kw'abantu atagacinyizo. Abapolisi n'abasirikare mu nyumve. Hamwe umusirikare agenda gukora, kuko abakozi ba leta bose bazoba ari abakozi ba leta. Apana kubona nk'umushikiranganje ugasanga ibintu byohevye abakozi bose, umushikiranganje yabitwaye ari wenyene. Umushikiranganje ugasanga agira mu modoka y'icubahiro, abantu bose bamubonye bakagira n'ubwoba. Hanyuma oya, abakozi ba leta bose urumva bose bazoba ari bene mugabo umwe. Nimba umushikiranganje ashoboye kugura imodoka, nuko n'umusirikare akorera leta azoba ashoboye kugura iyo modoka. Nuko uwo mwarimu akorera leta azoba ashoboye kugura iyo modoka. Nuko umuganga akorera leta azoba ashoboye kugura iyo modoka. Nuko kandi nukora n'ivyiwe yigenga azoba ashoboye kugura iyo modoka.
nuko kandi n'umurimyi agiye kurima biriya bintu vyiwe nawe kandi umva nawe nyene yarakoze nuko nawe nyene azobashoboye kugura iyo modoka. Urumva ubuzima umuntu azotegerezwa gukora ibishoboka vyose hamwe bose bashikirwa, kuko vyose biva ku rwego hejuru, ntazogira babesha. Iyo ubuyobozi bubaye bubi abantu bose baramererwa nabi, iyo ubuyobozi bubaye bwiza abantu bose baronka amahoro bose. Ni naco gituma mwumva n'ubwami bw'amahoro, ni naco gituma abahanuzi babuhanuye kuva kera ati hazobaho ubwami bw'amahoro. Nababwiye kuko ukura umukecuru aramwereka, naberetse ahantu vyanditse mu vyahishuriwe Yohana, yabihishuriwe ari mwizinga rya batino iyo bamutaye kubera guhanura nkuko nama ariko ndahanura iminsi yose mukavuga ngo ivyo mvuga ngo mvuga ibintu bitumvikana ngo mvuga ibisiga bwenge iki niki. Hariho abantu bahawe guhishurirwa amabanga y'Imana mw'abantu mwe mu vyumve. Ntuzeye ibi bintu Yohani abihishuye haraciye imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Esaya ariko arabihanura haraciye imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Ndiko ndabisubiramwo rero je nta gitangaza kuba kirimwo jewe. Oyaye ibintu ndiko ndababwira ni ibintu bigiye kuba mu maso yanyu mubiraba. Mugabo ndiko ndabivuga mubona umenga ndiko ndavuga ibintu bitigera bibanu kubaho. Bo reka nibandaniriza. Hanyuma urumva mu gihugu ni hamwe umva buri muntu wari we wese azobaba mu gihugu yumva ati jewe nukuri mba mu gihugu, nta karenganyo kazohaba, nta nuwazokwishura ngo yohava mugirira nabi, kubera nta nifungiro rizoba rihari mu gihugu cy'i Burundi. Nta fungiro ivyo ndabaza kubivuga inshuro nyinshi, nta fungiro rizoba rihari. Mugabo ntibisigura yuko ayinuzeye ifungiro bambe abantu batazokora ivyaha bazobikora. Mugabo ukoze icyaha uzogererwa ingero ingana nuko nawe icyaha wakoze ingene kiba kingana, kubera ivyaha ubu vyagwiriye mw'isi canke mu gihugu cyacu cy'u Burundi kubera kudahana. Ubu urabona nk'akarorero Mumbabarire CNDD-FDD ndayivuga kubera nikiri ku butegetsi, aba CNDD-FDD yakubwiye ati je ndakwica kandi naco bazongira, kandi akakwica kandi akaguherana. Kubera iki? Ntibahana. Uravyumva? Ntibahana. Kandi munyumve neza, samategeko jiwe nzokwikurira mu mutwe oyaye, kandi samategeko y'abana b'abantu oya. Nta tegeko na rimwe rizokora mw'ubwo bwami ritari muri Bibiliya. Ikintu cyose kizoba kitavuye muri Bibiliya n'umunsi nokivuga canke n'ubundi akakivuga muze mu mwiyamiriza. Kitanditse muri Bibiliya yera kabisa, Bibiliya yera twese twemera, twese yanditswe, ngira ngo naje ntaravuka canke n'abadata n'abamama batarabaho. Mubonye ikizoza kivuye inyuma y'ico gitabo, kuko nico nahawe, nta kindi gitabo nahawe. Nasanze ibintu vyose birimwo, ubucamanza burimwo, buri kintu cyose kirimwo, nimba ari kwigenza neza vyose birimwo, nimba ari kubaha Imana vyose birimwo, nta kintu na kimwe kitarimwo. Mugabo abisi baca barabirengana barabihonyanga. Mugabo urumva twari mu butegetsi bwa Satani, kandi mu ntahure neza abasendebede ntibave bantera amabuye, sibo bonyene gusa. Urumva uburongozi bwose buriho mw'isi bwose n'ubutegetsi bwa Satani. Imana rero igomba kubihindura, mu nyuma rero habeho ubwami bw'amahoro, kandi ubwo bwami buzokwira kw'isi yose. Mwe murabimenya, mwe muravyitegurira, biraza guhera mu Burundi. Mugabo ibi ndiko ndabivuga bitaraba, bizokwira kw'isi yose. Hanyuma urumva nariko ndavuga amashuri y'ibigiye kuzokorwa. Hanyuma mbwire intuzeye abantu bari mu bihugu vyo hanze bagize amahirwe bakagendayo hakiri kare, babe baritegura kuza kubaka amakampani canke amahinguriro ahingura buri kintu icyo aricyo cyose mu Burundi. Ikintu icyo aricyo cyose ngira ngo cyoba kiva muri Chine, kiva muri Amerika, cyangwa kiva mu Buyapani, kiva hehe, ivyangombwa turabifise, tuzohora tubikora natwe. Hanyuma amashuri hazokogwa
hariho byinshi bizosubirwamwo. Abantu bariga amashuri menshi bagatakaza umwanya azoba ari uwi akamaro cyane gose. Hanyuma umuntu azokwiga amenya mbega ndiko ndakurikirana iki. Nimba ari ukeneye kuja gukora mu vya politike, azokwiga amenya ati jewe ndiko ndiga mpejeje nzoja muri politike. Hanyuma nimba ari uwiga avuga ati je nkeneye kuzoba umu enjeniyere, aba enjeniyere umva ko bazoba batandukanye, abubaka amazu maremare, abubaka amabarabara, abubaka mu vy'imyonga, abubaka ivy'amiyaga nkuba iki niki, akazogenda amenya ati jiwe ngiye kwiga mu nyuma mpejeje nzoba ngiye gukora mu rwego runaka. Uko niko biba bimeze, umuntu akiga amenya ico akurikirana, ntavyo gutakaza umwanya bizoba bihari. Oya. Hanyuma nta gishomeri kizohaba. Oya, nta gishomeri kizohaba ngo narize none nabuze akazi iki niki, ntibizokunda, kuko murumva yuko bizosaba yuko ahubwo n'abava mu bindi bihugu bategezwa kuza kubera ubuzi buzoba ari bwinshi cyane gose. Hanyuma kubacapa intunze ku bantu bize ivyo gucapa mu Burundi, mu buhanuzi, mu vy'Imana yampishuriye, hariho ibisagara 5. Ivyo bisagara bizoba ari ibisagara vy'akataraboneka, ibisagara bikomeye vy'akataraboneka, ngira ngo vyubatse gusumbana New York. Rero mu vyo kugira ngo bashobore no kuzotsindira n'amasoko, bashobore kuzogira iki niko bavyitegurire, ni vuba cyane gose, uravyumva. Hanyuma bucapa, ndababwira igishusho mbonera ngene kiba kimeze. Bucapa ibisagara, uravyumva, mugabo ivyo bisagara bagazoca bibuka yuko bashiramwo, bakamenya yuko basiga inzira inzira z'umuyaga nkuba, inzira amabarabara, hanyuma amabarabara y'ubwoko butandukanye, amabarabara y'imiduga, amabarabara y'intuze y'amatreni canke ya gari ya moshi, urumva. Hanyuma ayo mabarabara akabara amabarabara atarehera mw'ico gisagara gusa, amabarabara agenda, hanyuma akagenda agafatana n'ivyo dufate amabarabara avuye mw'ico gisagara, urumva inzo nzira zose zaba inzira z'amatara, akabamenya ati aho riko ndabwira abo bariko aracapa, akabamenya ati inzira y'amatara ndayikoze, izogenda kandi irengana igisagara, bishobore kugenda injire mu kindi gisagara, canke igenda ibandanye injire mu kindi gisagara. Nibarabara kandi akakora inzu, bagakora amazu, akubaka amazu, akamenya ko harimwo amabarabara arimwo, kandi ayo mabarabara aza kongera agaca muri ico gisagara, akongera akarengana agiye mu bindi bisagara. N'amantuze n'amabarabara y'amabarabara y'indara y'amagari ya moshi, nayo nyene bakamenya, canke y'amatreni, bakamenya yuko ari amabarabara ashobora kugenda akaja mu zindi ntara cyangwa mu bindi bisagara, byaba na ngombwa no gusohoka igihugu, agasohoka igihugu akagenda mu bindi bihugu. Yabaye mabarabara y'indaraye nayo mabarabara y'imiduga nyene n'amatara. Ivyo byose mu bocapa bo bikora uko, kubera amabarabara azoba asohoka intuze, azoba asohoka ibisagara n'intara, akongera agasohoka n'ibihugu. Kuko mwarumvise yuko ndababwira yuko hariho intara zizogaruka mw'ivyo bisagara. Rero bizokubakwa, rero hariho ibisagara 5. Ivyo bisagara 5 ibizoshobora kubakwa mu ntuzeye ibizoshobora kubakwa mu gihugu cy'u Burundi ni 4. Hanyuma hariho igisagara kizokubakwa mu ntara, muri ziya ntara navuze zizogaruka, zaba zo muri Tanzania cyangwa zo muri Kongo. Hariho igisagara kimwe kizokubakwa mw'izo ntara zizogaruka. Hanyuma mwumve rero yuko amabarabara azobagenda, yabayo ayintuza y'amatreni, yarizo gari ya moshi, azobagenda agakora hose. Hanyuma
habeho n'amashuri yabize kubaka ibibuga vy'indege canke kubicapura canke kuvyubaka, kuko hazokubakwa ibibuga vy'indege vyinshi cane. Vyose hamwe ibibuga vy'indege harimwo ico cy'Ubujumbura kirya gisanzwe kihari, bizoba ari 6 vyose hamwe, kandi vyinshi bizoba biri muri izo ntara zizogaruka, zimwe zivuye muri Kongo izindi zivuye muri Tanzania. Ibizoba biri mu Burundi nyezina ni bintuze n'ibibuga vy'indege 4. Aho hose mukamenya muti mu gucapura, turaza gucapura ku kibuga c'indege, amabarabara yinjirayo yaba ya gari ya moshi, yaba y'imiduga, yaba y'amatara, iki niki, ivyo byose bakabamenya bati ingene amabarabara azogenda gashikayo. Hama mukibuka yuko amabarabara sayo mabarabara asanzwe, kwera imodoka zizoba ari nyinshi, mukibuka gucapura highway. Highway urumva ashobora kwakira imiduga myinshi, kubera miduga igiye kuzoba ari myinshi cyane gose. Nababwiye ngo ndababwira amatangazo aryoshe kweri kabisa, muyumve kweri. Kandi ngomba ndababwira irindi tangazo, abantu bariko barubaka amazu mu gihugu cy'u Burundi, abantu muriko murubaka amazu mu gihugu cy'u Burundi, abariko barubaka ubunyene umwaka wa 2025, ni mwubake mubandanye kubera mwaramaze gutangura nta kundi. Mugabo mu mwaka wa 2026 abantu mutarubaka amazu ntimuze muyubake, kubera nimwayubaka inzu hafi nka zose mu Burundi zose zizobomogwa, zose hafi nka zose, kuko uzoyubaka aho muri 2025 azotakaza inguvu zokoze muri ya mazu maremare y'amagorofa. Inzu urumva inguvu yokoresheje mw'ico gihe yorose umutahe ashobora kuba aratanga wibanze, azuca yakoresha ku nzu igiye kubomogwa, kandi ico gihe hari gihe atazoshobora kuronka amafaranga kumbure angana nayo yari yakoresheje. No mumva mw'ico gihe rero ku neza yabo, umwaka wa 2026 baze batenyenye gatoyi ntibubake. Hanyuma jewe sindababwira ivy'impitagihe bitazobaho. Amazu maremare arashobora kuzotangura kubakwa, kubera reka mpere mu ntuze, reka mpere ku kintu mbona kizobanza cyane gose. Abarundi bari mu gihugu n'abari hanze, na cyane cyane aba diaspora, bitegure muri 2026 hazoba amatora y'abashinga amateka. Hazoba amatora y'abashinga amateka y'ukuri yemewe n'ayinama mpanuzwa jambo. Hanyuma aba diaspora murazi ngene biba bipanze, umuntu umushinga amateka akazi kiwe nako guteza imbere iwabo mu bintu abajejwe, nta kindi abajejwe kiretse guharanira no kuvugira abantu biwabo. Nta mugambwe uzoba uhari, ntaki, umuntu umwe wese azokwiyamamaza ku giti ciwe, mu nyuma akavuga imigambi. Mu nyuma ntihazobeho ngo nuwi wacu, oya. Uraze abantu urundi bakunze ngo nuwi wacu, oya. Muze mutore umuntu mubona yuko afise ubuntu bw'abantu, akunda abantu, akunda Burundi, hanyuma azokora ku neza y'abarundi. Apana ngo turavukana, ashobora kuba muvukana ntihagire icyo akumarira, no, oya. Urumva ndavuze urugero, umurundi akunda abarundi n'Uburundi, kandi akunda iwabo. Abo bantu rero nibo bazohiganwa. Mu nyuma rero nta kindi we mu nama nshinga amateka bajejwe kiretse kugwanira iwabo, bantu biwabo yuko batera imbere, kubera uzoca ubwenge gusumba abandi iwabo hazotera imbere gusumba abandi, kubera wewe yabirondeye.
kuko ntawe uzomenya yuko mubikeneye atawabivuze. Ivyo umuntu ariko arabivuga hakiri kare kugira ngo ntimuzohave abantu basigara baridodomba ngo bamwe babakoreye abandi ntibabakoreye. Nuko hanyuma ivyo biraza kuba muri 2026. Hanyuma igihugu murazi yuko igihugu baracivye barakirorobeza. Aho muri uwo mwaka wa 2026 amazu maremare ntazoca atangura kubakwa ntivyokunda. Hazobanza kuba gusanura igihugu iki niki, amabarabara yose marara yarononekaye, hari amabarabara yibanze azobanza gukogwa. Hanyuma mu nyuma hazoca rero hakurikira rero 2028 hazo hatangwe kubakwa ayo mazu maremare cyane gose, kandi ivyo bisagara uko ari 4 vyose bizodugira rimwe, vyose bizodugira rimwe kabisa kabisa. Ntimave mumbaza ngo mbega amafaranga azoba yavuye hehe. Amafaranga vyose ni mu mutwe ntazogira ubabesha. Nimumbaze ngo mbega amafaranga azoba yakuye hehe. Nubu jiwe ndamaze igihe kirekire ndiko ndababwira nti Uburundi naragenzi isi yose ndayirangiza. Abantu mwe Uburundi wogomba kubuteza imbere nuko aba bagabo bivye Burundi bakaburangiza, nuko uwo bumwaka umwe wonyene gusa ibibazo byabo bikaba birangiye. Hanyuma rero muntuze mu ncamake, aho ndababwiye mu ncamake ibikorwa bizohakorerwa. Hanyuma ivyo kuvuga ngo imanza zahabaye iki niki, hari ibintu bizoba biriko birihutirwa bikorwa ubwa mbere. Abantu bafunzwe kubanza kurekugwa. Hanyuma abafunzwe musenge cyane gose, abafunzwe ntibazorekugwa uko nyene oyaye. Abafunzwe kubera hari abantu bamaze imyaka myinshi bafunzwe ntibazorekugwa uko nyene. Abafunzwe mu vyumvaho muri iyo ndiyo ziraza kubashikira, muzosohoka ari uko mubanje kuja kwishuri, kuja kwiga iyo myuga navuze y'ubwoko butandukanye, kugira ngo abashitse muhira bose bashikire kushikira kwitunga, ntibashikire kumererwa nabi kubera ubuzima muzoba mugiye gutangura ubuzima bushasha. Aho ntimuzoreka uko nyene oya, muzobanza kugenda kwiga. Hanyuma hariho abazogira amahirwe bagahabwa n'ibikoresho bazogenda gukoresha kubyibanza kugira ngo bahere ku kuronka ubuzima. Hanyuma urumva muri rusangi ivyo nivyo bintu vyibanze, kubera ikintu cya mbere kizobanza gukorwa ubwa mbere cihutirwa nukuzobanza kugwanya inzara, kuko ntiwoshobora kubaka igihugu c'abantu bashonje, ntibikunda. Kwisi yose kugira ngo igihugu gitere imbere ubanza kugwanya inzara. Hanyuma abadandaza mwitegure cyane gose mu mwanya yuko ibintu bizoba bitarahingurwa mu gihugu cy'u Burundi. Abadandaza nabingira kamaro cyane gose, hazosubira kubaho urudandazwa nkuko ibindi bihugu bisanzwe bikora indandazwa. Apana ibi uno munsi mu Burundi ngutari mu generale utadandaza oya. Aba generale bavyumve banyumvirize neza. Uzokenera igisirikare azoja mu gisirikare, uzokenera kuja kudandaza azogenda kudandaza. Nta myuga ibiri izokorerwa rimwe, ntibizokunda. Ni naho igihugu bacononera. Urumva uzokwifuza kuba umugenerale azogenda kugira, uzovuga ati je ko narose ngiye kwibakira amakampani nikurikirana amakampani, bizoba ari ivyo nyene azokurikirana ayo makampani. Ndiko ndababwira yemwe hazoba hariho ubuzi bwinshi ku rugero rw'uko ata muntu nomwe yovuga ngo yabuze akazi. Ntivyokunda kubuzi buzoba buhari nasubiyemwo, ahubwo hatabonekanya abantu bo hanze baza kudufasha akazi, ntawovuga ngo akazi yo gakora bigakunda. Ivyo no babwira ni vyinshi cyane gose,
vyo nahava nabarambira no kubarambira, mfise urutonde rurerure cyane gose. Hanyuma reka rero mbwira abantu munyumve mutahure, ico gihugu kivugwa abahanuzi bose bo kw'isi, baba abazungu baba abirabure bose bahanura bavuga ci Burundi, ivyo bintu n'Imana yabivuze kuva kera, ngira ngo na sogokuruza batarabaho jewe biwanje. Ubu no musi je nkaba ndiko ndabihanura nk'uko 100%, abandi bahanuzi nka jewe bakaba bariko barahanura nk'uko 100%, bari mu bihugu bitandukanye. Muzokumva abakenya bariko barahanura ivy'i Burundi, abaganda bahanura ivy'i Burundi, abatanzania bahanura ivy'i Burundi, abakongomani bahanura ivy'i Burundi, intunze y'abanyarwanda bahanura ivy'i Burundi, kandi bimaze imyaka myinshi cane gose. Burya iri sezerano ryagiye risuzwa inyuma n'abantu bakora ibitagororotse. Nuko mwabarundi muriko muranyumviriza aho muri mwese, ndabasabe musenge cyane gose, musenge Imana hanyuma kugira ngo ibi bintu muze mubibone. Hanyuma nsabe buri muntu wari we wese, abasirikare nongere sore kubagaruka ko cyane gose, kubera abasirikare nabingira akamaro kuko nibo barinze igihugu. Abasirikare bagomvye ko igihugu kirakira, abasirikare bagomvye ko igihugu kigwa mu manga kiragwa mu manga, kuko nibo jisho ry'igihugu. Aha nagomba mpere ku basirikare banyumve neza cyane gose 100%. Iryo terambere nayo mazu nivyo bintu ndiko ndavuga, sibizoza guteza imbere Nikora, sibizoza guteza imbere umugore wa Nikora, sibizoza guteza imbere abana ba Nikora, oya, nibizoza guteza imbere abarundi bose atanumwe avuyemwo, n'abasirikare batavuyemwo. Eka mbere mbwire nizo mbonera kure nabo ubwabo barimwo, kubera n'abana b'u Burundi. Nta muntu numwe, jewe narabaye mu mahanga, nabaye mu buhungiro, ubuhungiro ndabuzi, nta muntu numwe no kwifuriza kuzoba mu buhungiro kubera yakoze amakosa. Oya, mu Kirundi bacu umuganira ati inkware zisezerana mu masesa. Nje nta numwe nifuriza kuba mu buhungiro, nta numwe. Nifuza yuko abarundi bose kuva bahunze 72 bose n'abana babo ko bazotahuka mu gihugu cy'i Burundi, abahunze 93 ko bazotahuka bose mu gihugu cy'i Burundi, abahunze inyuma y'imyaka ya 93 kugeza n'ubu bose aho bari hose bagahunguka bagasubira mu gihugu cy'i Burundi, abafunzwe bose bari mu karenganyo bose bakarekugwa bose bagataha, abigaruriye ibintu vy'abandi bakabisubiza, eka ibintu vyose bigasubira mu buryo, hanyuma abantu bakabanaho mu mahoro. Ivyo niwo murimo Imana yantumye, uwo niwo murimo Imana yantumye. Narababwiye yuko ubukoroni bwose bw'ubwoko bw'ubukoroni bwose buzohagarikwa. Mwumvise nababwiye yuko yaba umukoresha ntazorenganya umukozi, yaba n'umukozi ntazorenganya umukoresha, bose bazoba bakorera ku rugero rungana. Atavyo bivango yani kwa Kiswahili acha bila kusema weti unampunja. Dufate nk'ubu uriko wakoresha umuntu ukasanga uriko wamukoresha uvyo ukoresha imashini canke intuzo ipunda, mugabo wewe ukaronka inyungu z'umurengera, uwundi nagakoresha inguvu ziwe zose, mugabo ugasanga wewe apfuye ari umucakara wiwawe, wewe ugatunga ivy'umurengera we naka umucakara. Oya, siko bizogenda. Ni urumva agakora, umva yagiye gukora kugira ngo atere imbere nkawe, sawa, agatera imbere. Kandi nawe wa mukozi nawe ntukore ufise inzigo, oya, nuwakora uko ufise inzigo uyo mukoresha uramuhombya, umuhombeje urumva wewe nawe ucubura akazi, kandi umukoresha umwahombye hahomba abantu benshi, hahomba igihugu, hahomba abantu, eka hahomba muri rusangi. Jewe mfise urugero rw'ingenda biharura, umudandaza umwe ahombye, umudandaza umwe ahombye
abantu amajana ane baba bahomvye. Mwumvize urwo rugero ngene rungana. Abantu amajana ane baba bahomvye. Ndababwira urukurikirane rw'umudandaza umwe ibintu yinjiza ku gihugu nobaharurira amatwi yanyu akaziba. Hanyuma menyereye ibiharuro mw'abantu mwe banyita umwami w'ibiharuro hajya ntimuzokumve ariko ndavuga sivyo ndiko ndavuga nkuye mwibarabara. Abize gestion na economy ubasize ngaho ukambwira uti twicarane no batwenga no kubatwenga. Mfise ibiharuro urumva ndabibabwiye mwese mwomeneka imitwe. Urumva ndabibabwiye mwese mwomeneka imitwe. Nuzeye ubuhinga ngira ngo burenga nk'ijana bwose ndabuciyemwe bwose buvyara amafaranga. Ivyo bintu rero nivyo Imana yantumye kandi nzoze kubizanira abarundi kwisi nzima ntaho babifise n'abazobikura. Bo reka mbandanye reka nenda babwire buno buhanuzi. Ubu nabwo ngomba ndababwira ubuhanuzi bw'ibintu birebire bizoba mu myaka myinshi. Inuzeye ingene ubwami buzogenda bukurikirana kugira ngo navyo nyene mwicare mubizi nababwiye nti izo audio muzozibike kubera nizi ingenzi zishobora kuzoba ziriko zirakora mu gihe je nkiriho canke ntakiriho. Ubwami ngene buzokurikirana bizobemeza uku. Abami babiri bazotwara imyaka 70. Umwami wa mbere azokora ibikomeye cyane gose mu gihugu cy'u Burundi. N'umwami agira kabiri we wazoba yarize n'amashuri y'ikirenga. Zoba afise ubwenge bumwe tagira uko bungana. Hanyuma azokora ibihambaye urumva yongerereza kuvyo umwami wa mbere yakoze. Azoba afise inguvu n'ububasha ziva ku Mana. Kandi uwo mwami agira kabiri ntaravuka. Mwe muracumva mu kibike. Uwo mwami agira kabiri ntaravuka. Mpabe mwitega ngo uwo mwami aravuka. Oya ntaravuka. Hanyuma hazobaho n'umwami agira gatatu. Uwo mwami agira gatatu azoza asanga igihugu cyubatse kiyagayaga. Mu nyuma azoba ari umwami yiryohera cyane gose. Abantu inama nkuru y'igihugu itamubaye hagufiya igihugu arashobora kugita mu manga kubera azoba yiryohera cyane gose. Mwico gihe igihugu kizotabagwa n'intuzeye n'inama nkuru y'igihugu bazomwankira ivyo ariko arakora mu nyuma bamusubize ku murongo. Azotwara imyaka 30. Ubwami bugiye kuzotangura jewe Imana iranyereka kugeza ku myaka 100. Iyo myaka 100 igihugu cy'u Burundi kizoba cyubatse, kizoba ari igihugu cyubahiritse ku rugero rumwe runtoshobora kuronka ingene ndabasigurira ku isi yose nta gihugu na kimwe bizoba bingana. Hanyuma abasirikare murumva ko nguma ndabagaruka ko cyane gose. Hazosubira kubaho igisirikare mu Burundi bambaye impuzu nziza, bambaye ibirato vyiza, bagaburirwa nk'abasirikare nyene b'igihugu. Hanyuma bazosubira kugira iteka ry'abasirikare nk'igihe jewe nkiri umwana za 81 za 82. Buri muntu wari we wese yarifuza kuba umusirikare. Abakobwa ndavyibuka benshi
utarongowe ku musirikare yarumva yuko ababaye cyane gose, kubera bari abantu bafise iteka muri uwo mwanya. Je naravyiboneye mu maso yiwanje jewe nyene, igisirikare kizosubira kugira iteka ku rugero rw'uko uwo ari we wese arongowe ku musirikare yumva ati ndarongowe n'umugabo kweri. Abasirikare mu nyumva ndiko ndababwira ubuhanuzi bwanyu. Hanyuma hariho amaserivisi menshi ataco yafashije igihugu kiretse kubabaza abanyagihugu canke kurenganya abanyagihugu, ayo menshi azohagarikwa. Urumva mvuze amaserivisi, ubuzi bwinshi buzohagarikwa. Ubuzi bwose atanyungu buzanira umunyagihugu buzohagarikwa. Igikorwa cyose kitazanira inyungu umunyagihugu n'igihugu, ivyo bintu byose bizohagarikwa. Mu nyuma hazohora hakorwa ibintu bizanira inyungu umunyagihugu n'igihugu. Mu nyuma bizoba bimeze uwo mugani waciwe na Bagaza ati iterambere riva ku munyagihugu, riva mu maboko y'umunyagihugu rikinjira muri leta, mu nyuma rikamugarukako. Niko nibi bihugu by'abazungu bimeze. Umuntu arakora akinjiza amahera muri leta, arishe tagise, hanyuma leta nayo ikagarura amafaranga mu banyagihugu. Umuntu aza gutanga tagisi anezerewe kubera ababona n'icyo ayatangira. Si ibi vy'ubu amahera yose atangwa ntibamenye iyo yagiye. Hanyuma abantu bitegure, hazoba ndasubiyemwo, hazoba hariho ubuzi ntoshobora kuronka ingene ndabibasigurira. Mugabo ico kwitondera, nta musuma azokora mw'iyo leta, nta muntu akora ibitagororotse azokora mw'iyo leta, nta muntu atagira ubuntu azokora mw'iyo leta, kubera hazoba harimwo amategeko y'Imana kandi hazoba harimwo n'ibihano bikaze cyane gose. Ibi bintu ndabibabwiye hakiri kare, mube muravyitegurira kubera abantu benshi barataye ubuntu. Ubu umuntu arakora ikibi akikubita mu gatuza. Ubu umuntu uwagiriwe nabi ugasanga ahubwo niwe yarenganijwe, niwe ariko ararondera iyahungira kandi ariwe yagiriwe nabi. Oya, siko bizohora, siko bigiye kuzogenda. Oya, oya, ukoze ikibi nababwiye uzohanwa igihano kingana, basi nkoresha imvugo yoroshe, uzogererwa ingero ingana n'ivyo wakoze. Aho hantu abarundi mwe mavyitegura. Naco ituma nama ariko ndababwira nti n'ubwami bw'amahoro, n'ubwami bw'amahoro, n'ubwami bw'amahoro, n'ubwami abantu muzokwiruhutsa imitima, n'ubwami isi yose izotangara, n'ubwami abantu bose mw'isi yose bazovuga bati mbega uyu muntu ni marayika yavuye mw'ijuru niki, kandi n'ubundi sindabizi. Kuko hari abantu bagize iminsi numva bavuga ngo uyu muntu twumvirije ibyo avuga ngo azofuma avuga ngo atubwire basi ngo kari Yesu yururutse yagize iki niki. Je ntacyo ndababwiye, je ntacyo ndababwiye, ntavyo mvuze. Ntimuze mundenganye kandi ntimuze muntera amabuye. Mugabo niwonesha bavuze. Koma ndababwire mw'abantu,
rero nubwo ndiko ndababwira bino vyiza vyose, ehe, imbere yanyu hariho igikwankwani kininiya. Ibi vyiza vyose nimutabirondera, Imana iravuze kandi irahegeje. Mwibuke yuko n'Abanyisirayeli Imana yaberetse Kanani, imbere yabo hariho uruhome runini rwitwa Yeriko, kandi urwo ruhome rwa Yeriko batarubomoye ntivyari gukunda ko barengana. Cari igihugu c'inkomezi, batarubomoye ntivyari gukunda yuko barengana. Barundi namwe nagomba ndababwire, imbere yanyu hariho Yeriko, hariho umusozi muremure cyane gose. Uwo musozi mukabona ntimuwusenyuye, Kanani irabananira kwinjiramwo, kandi muyibona mwayibwiwe, mwarabwiwe buri kintu icyo cyose mu nyuma, kandi nikizobuza ko muhwera. Kandi Kanani Imana yayiberetse ahiri, muzopfa. Kuko je nagomba ndababwire, ndabaha akarorero kari hafi. Raba muri Kenya baragwanira ubwigenge bwabo, none gahemwe se abantu nkamwe? Kandi murabibona ku social media, bamwe baremera no guhwera kandi ntibaheba, bakabona yuko hari abapfuye kandi ntibaheba kugwanira ukuri. Nagomba ndababwire Barundi, ukuri ntigutsindwa, ukuri ntigutsindwa, kandi hapfu waramukiwe. Imana yategekanije ati, wewe umugambi wo kugwanira amahoro uzohwera, nta kizobuza kuzohwera, uzopfa. Imana yaragusezeraniye kuzoshika mu bwo bwami bw'amahoro, nta kizobuza kutazobushikamwo. Aho abasirikare uruhara rwabo ni runini ya cyane gose, bavyumve neza, ni runini cyane gose. Numusubiremwo, abasirikare ngoma ndababwira, abantu bopfa bogira iki niki, bokira boja mu bwo bwami batobujamwo, bobushikamwo batobushikamwo, abasirikare barafise uruhara runini ya cyane gose. Ibi bintu muvyumve neza cyane, muvyumve neza. Hanyuma kubera je mwibuke yuko nahora mvuga nti ndi umuntu umwe, sawa. Ubu rero ndabikuye kuri jewe, namwe ndabisize mu minwe yanyu, kuko iri terambere ni iry'umurundi wari we wese ahari, baba bari hanze, baba bari mu gihugu hagati, baba bahungiye mu bihugu vya hafi, bose iryo terambere ni iry'iwabo, ata numwe avuyemwo. Muzohagurukira rimwe mwese, hanyuma murirondere kugira ngo murishikemwo, ata numwe avuyemwo. Kuko murumva jewe none ndumwe, mu kirundi cy'umugani ati nishika rimwe ko ritarika, none jewe ndumwe, none nzotinda ngende kweri kabisa. Yego nubwo mfise ububasha n'inkomezi, mu nyuma kweri nterure Evariste ndamukureho ndigiye nyene kweri kabisa, nazamitrayezo zimukikije. Mugabo duhagurukiye rimwe, none azoturasa twese azotumara. Aho rero muvyumve, numva twese duhagurukiye rimwe, kuko twese biraturaba, nta numwe atari karidodomba. Yemwe ndagaruka no kuri izo mbonera kure. None gahemwe, umuceri uzimvye, narakivuze nijoro, umuceri uzimvye haruwo uzimbuka, umwe akaronka uzimbutse, undi akaronka uzimvye, ni twese urazimba twese. Isukari buzibura kuri twese, igitoro kibuze kibura kuri twese, amafaranga y'agaciro buzabura ku bantu bose. Umva bikora kuri twege twese. Mugabo Generale Evariste nabo bari kumwe, bobo amafaranga bo barayariye, barayamaze, igihugu cyose barakiriye, barakimaze imyaka 20 ari ku butegetsi. Bafise amafaranga nubwo ngira ngo bomare imyaka igihumbi, iyo myaka igihumbi iriko ndavuga, bazoba barakena. Mugabo none tuzoca twemera yuko abantu bose bishwa n'umwikomo, bishwa n'inzara, bishwa n'ishavu, bakagira iki niki? Nimwavyemera, igikuru nuko jewe vyose ibintu bibaraba ndabibashikirije. Ubu ndavyikuye ko ndabibashikirije, namwe bigiye mu biganza vyanyu, mubigumye namwe. Hanyuma aya majambo abashikiranganje, namwe murago ubwanyu, muri dodomba ndabizi.
urumva ibi aya majambo murayabwiwe abashinga amateka mugenda kuvuga ngo mwabaye abashinga amateka babahenda namwe aya majambo muyumve. Mwibuke ntuzeye umushikiranganje wa mbere ntuzeye uyu ndirako buca bamubagiye mu nama nshinga amateka bati none wewe nk'ubuhoro uca muri vire ukarabibera muri vire, yababwiye yabishuye ati jewe no kuri kwa Mungu iyo nciyo ndinyegeza no kwinyegeza kandi yavuze ukuri. Nakamaramaza kumva umuntu ava ukaza gatonda ngo atondeye imodoka imutahana muhira amasaha 3 hanyuma mukemera. Bantu mwe nimukanure muvibuzi mu muji buntu. Mu Kirundi bacu umugani bati wanka gusesera amaraso igihugu ukayasesera ubusa imbwa zikayaregatira ubusa. Nuko niko ibintu vyifashe. Ubu hageze yuko ivyo bintu vyavuzwe hanyuma tuvyinjiramwo. Mu nyuma rero gatangwa kubaka igihugu ibi Evariste avuga yuko vya 2040 na 2060 abantu batakiriho oya 2030 igihugu cy'u Burundi kizoba ari igihugu gikomeye cifashe. 2040 igihugu cy'u Burundi abantu bose amahanga yose azoba agitangarira. Iyo myaka izoza kugira igihugu cy'u Burundi gisigaye cyakaka ntoshobora kuronka ingenda basigurira. Iyo myaka 2060 kizoba cubakitse kandi cyose bantumwe ndabatomorera mumbabarire so kubarambira ndabatomorera ntagira umuntu aza konona amafaranga yiwe ngo ngiye Bujumbura ngo ngiye hehe iki niki oya iterambere iyo ryagenze neza ari gusanga kumuhana. Mwanyumvise aho kantu kakagobora ngenda babwiye iterambere iyo ryagenze neza rigusanga kumuhana. Ibitoro mubona mwege mwabuze mwagize ikiniki mwitegura abadandaza mwitegure ngira ngo buri zone basi ndavyoroshe basi buri zone ngira ngo izo bifise station noneho zone ifise station imwe nta gitoro cyo bakihari kubera hazo hari imiduga myinshi ngira ngo no muri makartier zo bari ya station none cyabwiyumvira imiduga imaze abarundi bose bafise imiduga. Sibi Evariste yavuze yuko ngo umuntu azotunga umuriyoni yaye cyo wimvira umurundi wese afise imodoka bizoba nk'uko iburayi iniburayi abantu kugura imodoka uburi kibanza uyihagarikamwe. Imodoka ni nyinshi gusumba ibibanza bazihagarikamwe n'ahandi niko bizoba. None badusumvye amaboko badusumvye ubwenge badusumvye igihugu ciza uyaye twege yemwe nababwiye nta gihugu ntasi ntaragenda ndabarayi ndi ku mpera y'isi kugeza nizo sambere mwana agomba. Gihugu cy'u Burundi ni gihugu yemwe ciza kwese no babesha. Hanyuma rero giwe n'ukuri ivyo nariko ndababwira anciye ku mayange. Mu Kirundi bavuga ngo aramigwa ntamagwa. Sinobivuga vyose muri kano kanya ngo ndabirangiza. Ibindi tuzogenda tubivuga bukebuke. Kumbure Imana ni abana natwe tumaze gushika hanyuma mu nyuma tukabibabwira turi kumwe imitima yaramaze gusubira mu ndapfa n'ubu umwe wese umutima uhagaze cyane yumvira ati buca mbega no munsi buraza guca gute. Nuko mvuge nti Imana ibane na buri muntu wari we wese hanyuma ibafungura amaso ibafungura amatwi mu nyuma mushike mwisezerano Imana yabasezeraniye mwese muri bazima. Nivyo nifurije abarundi.
hanyuma muze mutunge kandi mutunganirwe. Nta wundi murimo ndabatumye. Musenge cyane gose abasenga Imana, abazi gusenga Imana ikumva, musenge cyane gose kugira ngo iyi Yeriko iri imbere yacu isenyuke. Nuko Imana ibahezagire kandi ikiganza cayo kibane namwe. Murakoze.